Karibu ku mucamo abanywanyi bacu n'abandi bashitsi muriko muradukurikirana. Uyu munsi twateguye ikiganiro cerekeye ikiganiro kitoroshe na gatoyi mugabo kandi twararonse imfashanyo. Hari abanywanyi bacu twabajije baraduha intererano y'ivyiyumviro. Mugenzi wanje Marina wo ku mucamo tushaka kuganira ku vyerekeye avortement, abantu bahitamwo gukoroza inda ku mvo zitandukanye. Tubivuge nk'abarundikazi dufatiye ku mico yacu, dufatiye ko n'ivyo abantu biyumvira mugabo context yo mu Burundi no mu Kirundi. Amakuru Marina. Sonia ni sawa cane basha mu Kirundi nyene wavyambariye agatambara keza wafutse umushatsi usa neza cane kandi ibintu eko kuko ni ibintu kandi bitoroshe kuvuga niko kubikenyerera. Wavyise avortement mugabo naho ikiganiro tukigira mu Kirundi tongera tukakigira mu Gifaransa. Jewe nari nifuza gushimikira ku jambo dukoresha ngaha tuvuga IVG, intervention volontaire ya grossesse. Ego. Kugira dushimikire kuri iryo jambo volontaire. Ego. Kandi ico njaniranya mvuge nti urumva n'abantu baba bahisemwo gukorora inda. Abagore baba bahise kubigira gutyo. Hama warabonye amakomantere y'ivyiyumviro baduterereye. Abanywanyi batari bake kandi turabashimiye cane. Hari umuntu yatanguye kuvuga ngo d'abord ntivyari bikwiye kubaho na rimwe. Kandi nivyo si ibintu vyari bikwiye kubaho ideal. Naho ibiharuro ndi sûr ko atari complet, avortement zarongerekanye mu Burundi. Mu mico yacu ibintu vyo gukorora inda sivyo. Abantu babibona nabi n'igicumu. Kandi urumva tubona ko umwana ari umuhezakiro kandi ugacubona no mu nzego barashizeho amategeko yuko birabujijwe gukorora inda. N'intaba ngira baraza kunkosora muri commentaire mugaye Burundi nibaza ko abantu bemerewe gukorora inda niyo umuvyeyi ishobora kumuhitana canke uyo mwana aba afise ubumuga bunini cane bitomupermeta kubaho iyo nda ivutse. Mugabo malgré ça vyarongerekanye abakorora inda ni benshi cane uravye imyaka iheze imyaka 10 iheze kandi birabahitana benshi kuko babigira binyegeje kugira ntihagire ingaruka mbi zo gufungwa. Donc ni ikibazo kirabaho kandi n'ibintu vyerekeye amagara y'abantu. Donc nibaza ko ari vyiza ko tubivuga. Urumva ni vyiza ko tubivuga kandi ndashimikiye cyane kuko atari ibintu vyoroshe na gatoya. Kandi nkashimira n'abashoboye kwiexprima kuri iyo sujet mu ma commentaire bagize naho amwamwe ama opinion amwamwe. Rero jewe ikintu mbona atangaje ko cane nuko umengo umuntu avuga ikintu yishimikije ku kwemera kwiwe, akavuga umengo ati Imana ibi nibi ntibikunda, umwana n'umuhezagiro. Donc Imana waragize Imana ukaronka iyo nda ugatwara iyo nda nta kuyikuramwo n'igicumuro. Mugabo sinumva cane wewe kubwawe opinion yawe ihagaze hehe iyo umuntu arinze agira iyo choix. Nuko nawe nyene iyo Mana arayikunda mugabo uwo mwana ntawe yaba yarifujije. Donc iyo umwana afise ingorane ushobora ubuzima bushobora umuvyeyi ashobora gutwarwa n'iyo nda, aho nibaza ko nta na deba iriho. Mugabo iyo ari umuntu wenyene yavyiyumviriye kuko si ibintu comme ça sur un coup de tête boutique genda yiyemo numva atayo nshaka. Donc nibaza ko ari mûrement réfléchi kandi très 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 difficile. Aho rero tuciye tuvuga ngo ni igicumuro
imana ntibikunda mbona umengo turiko turaculpabiliza uwo muntu deja yagize choix igoye cane canke dustigmatiza amakomantere amwe amwe je ndayatahura cane ndayatahura kubera na jewe ndemera imana kandi hariyo ibintu mu mutwe uba wibaza ko umugore ariho kugira yibaruke kugira arondoke rero kwibaza yuko wokumva wotahura umuntu yahisemwo gukuramwo inda ufite iyo croyance ni ibintu bigoye cane iyi suje rero ntiyoroshe na gato ni igiki bigenda gute ni igiki cobafasha botumbera hehe kuko n'ubundi vyaramaze kuba donc ni ibintu bidasubira inyuma deja je ndavyiyumvira muri sense ya ingorane iri muri societe burundaise umva sinzi ingene ingana ico kibazo sinzi ko ari ikibazo gihambaye cane mugabo urumva hariho abagore babikora kandi bikabahitana babikora binyegeje kumbure bataronka n'ubafasha amagara apresa ico kibazo ni ikibazo c'amagara y'abantu donc si muri sanzu yo kuvuga ngo ngira ndabajije ndababwire ngo nivyo canke sivyo kuko urumva nta mugore n'umwe bo bamaze kuvugisha bafata iyo decision biborohe na gatoya n'umuntu aba yasamye imbanyi atavyiteguriye ico kibazo nticoroshe bikazi benshi turemera imana kandi badushitsemwo kandi benshi niko babitahura ko ari igicumuro donc iyo processus nabo babigira ntibabigira banezerewe kandi uwumva amaze gufata iyo ngingo je ndavyemera ko ni choix y'umugore kuko niwe mubiri wiwe niwe kandi biva no kumvo umva hariho n'ibintu sinzi ko ari ibyaduka mbwa ngene nka epidemi mu Burundi hariho amaviole menshi hariho abantu baviole umuntu yahohotewe bagafatwa ku nguvu akagira imana mbi agatwara iyo nda ibaza ko agize ico ciyumviro co kuvuga ngo ndashaka kuyikura bumviye neza ikibazo nticoba kumuvuga ngo nongo uracumuye canke kuko n'umuntu arashobora gucagura gucumura numva ni entre uwo muntu n'imana yiwe jewe ndesize gucumura atahatari gukorora inda hari ibicumuro byinshi dukora mugabo urumva ni choix y'umuntu wese mugabo rero umuntu amaze gufata iyo choix problème ni ingene abura umutahura canke akabura uwo babivugana canke akabura umuntu amufasha kuko kuba umuganga si ukuvuga ko ucureka gufasha umuntu kubera ngo ariko aracumura umva hariho abantu benshi banywa itabi bakagira AVC none umuntu aceka kubafasha ngo baranyoye itabi naco nyene ni igicumuro kutira abantu banywa inzoga nyinshi igitigu cawe kikononeka akinjira ibitaro ukazi ko asohotse asubira kuza kunywa inzoga ucureka kumufasha urumva agize choix umuganga avyemera canke atavyemera urumva si role y'umuganga si ukondana role y'umuganga no kuraba ubuzima bw'umuntu budasinzikara abagore mu Burundi barabura iyo mfashanyo mu Burundi rero malheureusement c'est très dramatique kubona ko hariho inda nyinshi zitwagwa kubera ayo maviole nyene cyangwa umuntu atabishatse en fait hariho n'ukuntu umuntu yibaza ati ni consentement mutuel urafise uwo mukundana byashitse ugatwara inda hari igihe harimo no guforce umuntu bitaboneka wowe wamaze kugenda iwiwe mu mutwe we yamaze gupanga iyindi migambi mugabo uri umukobwa kenshi
hariyo ayo mabanga kenshi tubona ko c'est pas le moment, we mu mutwe uba uzi c'est pas le moment, ndarindiriye mariage, niko vyinshi bigenda, mugabo ugasanga umuntu ariko aransista, hama ugaca muri moment ya doute yuko ubaza ati nigo rukundo canke ugasanga tu cede kugira uronke amahoro, muri ico gihe ugatwara inda. Ariko umutwe wawe hari naho uwo muntu naho muba mukundana muri ico gihe c'est pas forcément uwo wari wibaza kandi ntushaka kuvyara ufise 20 ans ufise 19 ans, ntavyo washaka. Nk'ico gihe rero ntivyaciye muri viol mugabo ni force umuntu naho nibaza nko nk'uyo mwigeme aho we ntafise n'ahahera, pourtant uwo mwana ntari désiré, donc l'enfant n'est pas désiré du tout, c'était pas le moment. Donc uciye ujana ngo ni kubera iyo croyance ya religion y'iki ukavuga uti je vais aller jusqu'au bout, harimo n'ububeshi kuko ugiye kuvyara umwana utashaka quand même, ugiye kuvyara umwana que tu n'as pas désiré. Hariyo c'est un débat, il est difficile kubera bien sûr si choix ushobora guhanura umwe wese arafata choix kubwiwe, nta muntu azoguhanuza ati ubona no bigenza gute, ivyo si ibintu abantu bahanuza baravyiga. Justement cyo gituma iki kiganiro tukigira byari bikwiye kuba ouvert, umuntu wahanuza kuko kenshi ari rimwe na rimwe hari uronka umuntu uhanuza ukahindura ukavuga uti okay ndayigumanya. Donc ego ni choix y'umugore, nivyo umuntu ni wa decide avuga ati iyi nda ndashaka kuyigumana, mugabo umugore afise abakeneye impanuro, bakeneye uwavugisha, ari umuvyeyi, ari umuntu w'Imana, ari uwo muntu uwo mupapa, uwo muntu yamuteye inda bakavugana. Burya iyo uronse umuntu aguhanura ukaronka perspective ya religieux, ukaronka perspective y'uwo muntu mwatwaranye inda, peut-être umuvyeyi wawe canke uwundi muntu yabiciyemwo, birafasha kugira decision atari gihutihuti utazoregreta kandi uzomenye ngene uvyifatamo. Hariho abantu benshi ushobora kuvugisha ugasanga baravuze ati okay, naho bitari sawa, ntari navyiteguriye, reka ndayigumane ndazi ko ndazi nk'i Burundi abantu barafise ingorane y'abantu baza kubafasha économiquement peut-être atarigize mariage, et puis na société yacu umukobwa araba igicibwa iyo atwaye inda ari marié déjà nivyo. Umuntu yumvise yuko simbaye igicibwa ntibaza kumbona nabi, sindi mushurashuzi, urumva agira stigma kwera uwatwaye inda ni wacabona ko yasambanye ataragira mariage. Déjà bo baragize vision ku bantu basambana bataragira mariage, urabona ko ari igicumuro. Kuri uwo muntu wiganira ukabihindukiza ugasubira no igumana vyogenda gute kwiki nshaka kugamo atari ama situation catastrophique. Arona ni ma situation umuvyeyi ari marié asanganywe abandi bana agatwara inda, mugabo akamubwira ko izomuhitana kubera ingwara par exemple. Nk'uyo muvyeyi aba ari muri situation très difficile, acagura peut-être gupfa agasiga abana batoyi, afashe iyo risque, kandi urumva ni risque. Umva hari naho abantu bashobora ngo ngo Imana niyize amaherezo, ngo nugusenga ngo azokira, ngo mugabo urumva wowe uri umuvyeyi ufise abana babiri bakavuga birashoboka yuko wopfa, abaganga si Imana bakubwira hari naho worokoka, mugabo birashoboka kutarokoka, uri wimvira ati napfa abana banje n'umugabo wanje bizoca bigenda gute, nindazoba barera sivyo. Situation nayo nyene ni situation iri très difficile, abakeneye umuntu amujuja, c'est ça, yiyumviriye iciyumviro co kuyikuramo, anayo hitamo ubuzima adashaka risque, ashaka risque zero, ashaka kwizera canke donc iyo sujet irakwiye kuguruka kuko birabaho de toute façon, babikoze mu kinyegera ahubwo c'est plus grave. Kandi urumva kenshi iyo sujet nyene iri difficile
Mugabo, je reste persuadée que les premières concernées batayexprimako. Turavuga cyane ngo ibihugu biteye imbere, ibihugu tubamo, naho nyene c'est pas un sujet facile à aborder. Ni gake uzokumva la personne concernée ari wenyene abikwibwirira, urashobora kubyumva ku wundi muntu, ku muvukanyi wiwe canke iki, mugabo wenyene ntashobora kugurukira ngo abikwibwirire. Donc ça veut dire que hariho des conséquences sur du long terme. Uwo muntu peut-être yayikoroye afise nka 19 20 ans, uno munsi afite nka 40 50 ans, iyo secret iracari secret, secret il est lourd ku garde. Donc muri ivyo bihugu biteye imbere, accompagnement y'abo bantu naho nyene jewe sindumva ko ihari, mpora numvise amapodcast amwe naciye numvise d'ailleurs kuvuga iyo sujet, ariko avuga nyene ko umugore ariko arigana avuga ati même la froideur, peut-être ni impression yagize, la froideur y'abo baganga bagize iyo intervention, kubisanze nk'umuginecologue akazi kiwe peut-être ni kuvyara, mugabo c'est pas forcément gukuramwo inda. Bwa nivyo arabigira parce que hariyo abantu babisaba iyo intervention, c'est mieux kwigirirwa kwa muganga. Mugabo ugasanga uwo muntu yafashe iyo decision iri difficile, deja yifashe wenyene nkuko twaba turabivuga, yari wenyene ko nawe yahanuje, aragiye muri le corps médical nayo nyene ikamwakirana froideur, peut-être ko wenyene abari muri iyo mood yuko yakoze ikosa, donc ni na regard usabona peut-être abona ari amakosa. Sinzi rero ingene mu gihugu cy'iwacu ari ibintu deje ubona dufatiye ku makommentaire jewe nasomye, hariyo amakommentaire acagira amacomparaison, gukuramo inda hariho abandi bantu bifuza kuvyara ntibikunde. Mbona nk'iyo comparaison vraiment ça n'a rien à voir. Yego hariyo abantu bifuza gutwara inda, bifuza kuronka umwana bikanga bikabangamira, mugabo ça veut pas dire yuko wewe uri muri iyo choix difficile ko wiyumvira abo bantu vyagoye gutwara, wiyumvira wewe iyi situation urimo ingene igoye cane, ingene uwo mwana ntawuvize uzomwakirira. Dufatira no ku bukene d'ailleurs, tureke no gufatira ko wagize mariage cyangwa utagize mariage. Hariyo muri situation y'ubukene uvuga uti ubukene noneho ngira ndabuzanemo n'umwana, nzomureresha iki, nzomuha iki, azomvira ko mbona. Hanyuma uvuga uti uyu mwana c'était pas voulu, agira gatanu canke agira gatandatu, aho sinzi nuko umuntu yiyumvira mu mutwe ati icoma nkaronka ingene iyi nda iva, mwibaze ko bavyiyumviye ngo bakareka jusqu'au bout. Muga dufatiye kuri ivyo uvuze, urumva no muri ibi bihugu biteye imbere, reka ntabone kera vyari bimeze nk'i Burundi, kugira baremera d'abord nibo batuzaniye ibintu vya Bibiliya n'ivy'abakristo. Twe turi mu gihugu liberal, muga nabo nyene n'abaprotestant ngaha muri Denmark. Donc nabone hariho evolution. Dufatiye nk'i Burundi naho nyene rega hariho evolution. Rega kera umukobwa atwaye inda atari bamuta mu gisumanyenzi, wica babiri mugabo urumva nta gisumanyenzi kiya kandi hari kera. Donc nta gisumanyenzi kiya, donc hariho une petite évolution là, itari fantastique. Mugabo kandi evolution ziva justement mu biganiro, guhanahana ibiganiro, ivyiyumviro. Hariho abantu bazohezita kubera araba chrétien, hariho abantu bavuga ati naho vyogenda gute umugore yopfuma apfa, umugabo umwana avuke. Mugabo birateba bikavyura ya protection y'umugore, kuko urumva umugore akeneye protection yo il faut ko nshobora kubivuga ndavyature. Urabizi turabavyeyi urinda kuri prête yo kuvyara ukarera umwana, ibintu byose bikoranye surtout mu mutwe.
donc abakeneye na protection contre la société imujuja naho imujuja ntihazoba igisuma nyenzi canke bamwizera bamubwiye ngo ni igicibwa hariho n'amategeko amuproteja kitamushira muri prison kubera yagize avortement mugabo kandi hariho nawe n'amategeko amuproteja contre abo baganga nkino par exemple naho umuntu yoza kumusaba impanuro jewe ntavyemera c'est pas mon rôle ndi kwa muganga c'est pas mon rôle yo kumutangura kumujuja canke mwankira ko yaje nibaza ko atari byo sifatira jewe umva ko ni choix yiwe personnel naho ndi d'accord umuntu amutumbereze mugabo muri service aussi imuproteja hariho na les lois ziproteja urabizi ko badapfa kugira interruption grossesse barafise aho bigera hariho aho batarenza hariho na moralité reka mfatire aho nyene reka ntaguciriyemwo mfatire yuko bafise aho batarenza donc aho bihaye ayo masomene bihaye bishoboka ko n'ubundi two turaganira kuri iyo suje ku bwanje simbona ko uba wishe ikiremwa muntu aho batarenza je sais plus à quelle semaine à peu près nuko bajuja ko atari sinzi wowe n'umuganga washobora peut-être no kubisigura kugira tugerageze kuganiriza uwo muntu yoba ari muri yoba aheruka kugira IVG c'est pas qu'on me rassura parce que c'est pas notre rôle comme tu dis mugabo kwibutsa yuko iyo intervention itaba à n'importe quel moment urumva ivyo abantu baravanga dufatiye kuri ayo masemene d'abord kugira ayo maloi aze ni kugira umuntu yiyumvira la personne ari vivante c'est la maman il faut d'abord protéger uyo aba donc bafatira ku masemene kubera au-delà de ça c'est dangereux amarisque ni menshi yuko uwo mugore yosinzikara sibyo donc il faut pas non plus muri monde ya médecine intervention yose uraba intervention iri moins risquée pour la malade ou la personne ushaka gutraiter ni muri iyo sens umva rero haca hazamo na des considérations spirituelles abandi kandi c'est autorisé kandi n'umugore abashaka kugira avortement naho n'abantu bayigira ata n'umutima umuntu arabona mugabo iyo umuntu ari spirituel ariyumvira ati iki cari kuvamo mu kiremwa muntu iyo culpabilité ntireka kuza ngo nukubera atari kiremwa muntu possibilité no kuri fécondation ari akaselule ka dabaje bafata amapilule ya le lendemain niko babyita mu Faransa hariho abagira remords kuko turi abantu spirituel ubu ngo ati yo mbega bari kugenda gute n'abantu bagira avortement bari sûr batayigumana barafise remords des années plus tard kuko baguma bati iyo ntabigira wa mwana ariko bafise imyaka donc c'est décision facile nibaza aussi que iyo ngorane nyene isanzwe iriho mu Burundi no kumenya honyene usanzwe utari marié légalement kwiyumvira ati ubwo sinatwaye inda ukagenda kubirabisha hakiri kare kenshi nibaza ko baza kwiyumvira ico ciyumviro co gushaka kuyikuramwo peut-être imaze kugera kure aussi est-ce que babimenya mu masomene ya mbere pour pouvoir kugira bagire honyene ngira ntibibaho yuko umuntu agenda gusaba ati jewe nshaka gukuramwo inda baza ko bitaba ntabyo ndumva légalement numva ntibabivuga mugabo il y a des chiffres babe nasomye ngwiki mugabo sinzi ko ziri représentatif urumva ngo ibice mirongo ine n'indwi zinda zitwarwa n'izitari desire n'izitwara batabishaka
hama ibice 40% y'izo zitwarwa ziherera muri avortement i Burundi. Urumva abo nabo bazi. Il faut gupermeta iyo conversation. Umuntu yavyumviriye, il faut pas ko aba juge. Kandi urumva i Burundi hariho problème nyinshi. Abagore ntibafise accès, abakobwa batari mariye ntibafise accès ku ma contraceptif aussi facilement. Abaganga ntibaryabanga entre umuganga n'umurwayi, baraganira ngo yo burya yarafashe pilule du lendemain, canke n'abagwayi batinya ko abaganga bahava babivuga. Kore babaye violé, les lois ziprotègent les femmes babaye violé ntizikurikizwa. Twama twumva n'abana bava mu mashure kubera abigisha babatwaje inda. Le gouvernement iko igira iki kugira protège abo bana? Abo bana bashatse kugira avortement ntawe yibagirira. Urumva ni crime 2 fois. Babafashe ku nguvu baratwara baraboblige kuba abamama ntibasubiye kw'ishuri. Ya moralité cane ntishobora kuba résolu na reka dusenge. Ego turamusengera akagira ntuze, ego peut-être ukamuga ati uwo mwana tuzogufasha kumuraba, mugabo hariho trauma psychologique, ibaze kuri umwana yakubiyoye. Nta loi iprotège uwo mwana ngo umuviyola bamukureho, nta loi iprotège uyo mwana imufasha kuguma aja kw'ishuri naho afise inda. Nta loi imuprotège ngo société ntimujuje, urumva ni washaba niwe yacumuye ko yari watwara inda. Donc hari nyinshi. Donc pour les femmes ni sans issue i Burundi. Turakunda kubiganirako cane les droits de la femme ziguma ziri bafoué. Iyo droit yo ya l'avortement ntiyexista mu Burundi, ngaha anye exista depuis Simone Veil. Je ndashaka kugaruka kuri iryo sondage wagize. Mugabo sinzi ko est-ce que abakishuye la majorité n'abagore harimo abagabo kandi abagabo bose sauf peut-être umwe bari pour bati c'est la décision à la femme, kandi baravuga ko hariho amasituation bikenewe ko haba avortement nk'izo za viol par exemple. Hariho n'uwavuze ati il faut permettre les femmes kubaha accès à la contraception kugira justement kwikingira ntibatwara imbanyi bidakenewe. Bon bwa n'abagabo bari contre bavuga ngo c'est tout simplement c'est criminel. C'est en fait iyo criminel niyo kenshi ituma abantu bakwipabiliza ubuzima bwabo bwose ko bibaza bumva nyene barishe umuntu alors que ce n'est pas le cas. Hama kudiscuta n'uwo mukundana parce que tuvuga peut-être iyo cas ya viol mugabo birashobora gushika ukatwara inda ukiri mu fiancé w'umuntu ntimurangira mariage canke n'umuntu mwakundana gutyo peut-être tani na projet ya mariage yari hari. Narabonye abavuze ati kubiganira n'uwo muntu. Mbona ico ari iciyumviro ciza cane kuko uba wibaza ati ni ikintu kiri problème yawe yonyene. Deje uba wamaze kwifata nka problème, tuvuge ko wamaze kwifata nk'uko ari problème, nta migambi ya mariage mwari mufise, uracari muto, uracafise ibindi bintu wagomba gukora, kuvyara ntiyari priorité. Kubiganira rero n'uwo mukundana mbona umengo ni vyiza kuko afise nawe nyene kuvuga ati na jewe nukuri ntiyari mu migambi. Mugabo kandi arashobora abantu bavuga ngo ni choix y'umugore kandi nivyo ni choix y'umugore. Mugabo choix y'umugore yabanje gukonsidera ushoboye kubivuga agahanuza, yabanje gukonsidera ama-aspect yose n'uwo yamutwaje inda akamubaza kuko kamwe hari naho yoba ashaka uwo mwana. Hari naho yo namwakompanya muri ico ciyumviro yari yagize. Ega c'est pas parce que
wagize iciyumviro ubona abantu benshi bari contre k'uwo muntu mukundana adashobora kugitahura akavuga ati jewe nzoguherekeza muri iyo showa wagize kenshi uba wamaze kugira iyo showa iyo urinze unanimbaza ubwanje ni uko ubona ko ariyo solution yonyine ufise mugabo ugashaka uguherekeza muri iyo solution wagize nakazonofasha plus tard warafashe décision kutayibyara iyo nda kuko birafise impact psychologique après tout mugabo wo mubivugana je ndafise exemple malheureusement bigaruka handi nyene yari abifuza abana ntibabaronke mugabo n'ahatari comparaison hariyo nk'umuntu aba yaratwaye inda atabishaka canke akayitwara uwo bubaka bari bakundana bafite 19-20 ans akamuhemukira akavuga ati yumvise noneho ko afite inda ati oya birahetse honyere ngaho iyo shoke iyo trahison je ndashobora gutahura umuntu aciye avuga ati uyu mwana nawe ngumana nta migambi nahise yo kubyara umwana ngo ndere umwana jenyene à 19-20 ans bigashika rero agafata iyo decision bikoroha ndigomvuga aha mu bihugu vya buraya mugabo plus tard hagenze uko aronka umugabo legalement bikaca vyanka ko avyara bya bintu rero vy'Imana rero niho rero bica bigaruka ku muculpabilize kandi je suis sûre et certaine ko hariyo benshi bavyumvira ibaze yaranse yarakuyemo inda y'umwana none ubu bishoboka ko vyara vyanase ko avyara nk'uko umengo ni igihano yaronse jewe rero ivyo onye birameta hors de moi c'est quelque chose bimeta hors de moi kubera la nature y'umuntu ntubuzi ingene nibiki bikumeta hors de toi iyo jugement baba bamugiriye iyo jugement iyo yukuca wegeka ku Mana ikintu cose cashitse ukacubona umengo ti Imana yaramuhanye kubera uwa mbere yaramukuyemo donc biranse ko soko mwana nawe nyene arabyumvira areci yibaza ati usi yantuze ya avortement nagira inzi ico vyiyumvira ko en tant que umuganga kandi yemera Imana deja avortement nibaza ko urumva ni travail y'umuganga si travail y'abantu batazi ico bariko barakora kuko naho itari dangereux nka je dévie gatoyi c'est plus dangereux gutwara inda ukayivyara c'est plus dangereux que kugira avortement surtout uri umwana mutoyi cane barya abana bahora bashurashuzwa batwara barya abana bakiri bato batagere mugabo ingaruka wumva ntumenya umubiri wawe ngene uzo bigizwe nabi bironona ibihimba vyo kurondoka bijya bagira i Burundi ugasanga bagiye ku bantu batazi ivyo ariko barakora ntibabakurikirane après birashobora konona ibihimba vyo kurondoka ugasanga c'est l'une des conséquences mugabo ziri rare mugabo zirashoboka mugabo ubwiye aho bazi kubikora c'est pas bibutsa abantu rero ko atari Imana yaguhanye ni ico naco co ku Mana sivyo jewe ko ndavyumva sishaka gupresha et tout ça mugabo Imana yaraduhaye ubuzima kandi Imana yaraduhaye la volonté de choisir kandi Imana ushwajije gukora nabi ego ni conséquence ni entre wewe n'Imana ego uzovyishura hazoba des conséquences mugabo Imana yavuga ati gira ivyo ushaka je ne te force pas none Imana itagufashije ni kweka azandi bantu bakuforce c'est la liberté totale y'umuntu wese kugira ivyo ashaka mu buzima bwiwe hariho abacagira kugira bibi mugabo urumva ni choix nayo nyene ariko rero jewe ico nashimye nuko quand même la majorité baravuze yuko le choix ari y'umugore la plupart le choix ni y'umugore si abandi baza kumufatira intuze a décision kandi baravuga ko en cas de viol
il faut kugira iyo intervention. Et aussi quand la femme ari en danger. Aho rero hariyo kategori ya benshi cyane tuca tusiga inyuma. Kategori yabo ari rapport consenti, mugabo atari rapport en vue yo kuvyara. Harashobora kuba amadérapage, birashika umunsi peut-être ukaba wibagiye gufata contraceptif, aho nibaza ko hariho quand même une certaine façon yuko wagize ibintu utari prête. Iyo rero bishitse muri ico gihe, surtout nko ku bantu bakiri bato bakiriko barakonstruiza, bakiriko bafise amaproje yo kwiga amashuri, bafise amaproje yo bishitse, jewe nsomye amakomantere umengo c'est même pas la peine yuko yo kwiyumvira. Mais heureusement, c'est pas la décision à la société, hein. C'est toujours la décision à la femme. Évidemment, donc, abantu bajuja. Ivyo bintu ndabikoramo dans une certaine capacité. Sinkoresha avortement, mugabo en tant que médecin de famille, umuntu wa mbere bitura ni jewe. C'est mes croyances personnelles. Umuntu adesize kugira avortement. Kubera bidakonvena mu buzima bwiwe, mugabo afise vyose, c'est souvent le cas muri ibi bihugu. Naho ntatusutena ico ciyumviro, c'est toujours le choix à la femme. Adesize gushwazisa nabi, c'est le choix ya la femme. Mugabo je ico novuga kuri ico choix à la femme, il faut guhanuza abantu baravuga ngo ngo c'est mon corps, ndagira ivyo nshaka. Ego c'est vrai, c'est ton corps uragira ivyo ushaka. Kumanye nk'iyo ukayivyara dans 10 ans, wibaza ko iyi moment izoba ifise impact nini. Dans 10 ans naho uzovuga ati oh là là, kubera iki napanitse il y a 10 ans. Kuvugisha uwo muntu mwatwaranye inda kuko biragufasha kubera agira gufatire decision, mugabo birafasha gufata decision. Umuntu asenga akabisengera. Umuntu afise famille, uvuga uti eske uwo mwana hari uwundi yo gufasha kumurera. Birashoboka ko ari période difficile, les 2, 3, 4 années après la naissance, mugabo ronse nk'umuntu agufasha kumukurerera akagusutena n'iki, hariho possibilité. Donc umuntu akaraba ama possibilité yose, kandi biroroshe cyane, hariho ouverture, biroroshe cyane kugira izo conversation kuko bitari tabu. Ushobora kuja kwa docteur, kandi docteur afise devoir yo kumviriza naho atoba. Donc mes croyances c'est pour moi, donc ça c'est la femme, ou pour la situation de la femme, ce n'est pas mes croyances ziri au centre. Ukamwemerera nuko hazoba hariho soutien, atafise uwabibwira, batazoba ari wenyene agize problème psychologique ko baragira je regrette, uravuga uti ndaronka umuntu aza kugusama après. Yiyumvira, urafise umwanya, urumva ni 12 semaines. Ariko rero yiyumviriye aho rero yamaze kwiyumvira, yahejeje, kandi peut-être ntiyaronse n'umwe wundi abwisha atari wewe. Ngenda kubaze rero ikibazo en tant que Sonia umuganga n'amafayanse, est-ce que nka kurya ushobora kubwira umuntu uti wewe udahagaritse itabi cyangwa udahagaritse inzoga ibintu bimeze nabi, est-ce que birashobora gushika ukaba affirmative ati ego wagerageje wavyiyumviriye, c'est la chose qu'il faut faire, cyangwa ugumuri evasive nyene ntiwerekana position yawe par rapport à la personne ali en face? Ni question en fait philosophique. Ni hakuye en tant qu'umuganga ntabaje kunsaba permission, niho ndakubwira ko hariho ama structure a protéger umugwayi. Ntabaje kunsaba permission, abaje kumbwira natwaye inda sinshaka kuyigumana, quelles sont mes possibilités, les risques. Donc ni ibintu okay, ego
les lois, ndamubwira nca ndamupima par exemple nkaraba afise amezi angahe, yarengeje amezi c'est facile, les lois ça dit ko udashobora kugira avortement warengeje amezi 3. Désolé, trop tard. Reka tuvugane rero, qu'est-ce qui va se passer? Urafise soutien, ko ikibiri catastrophique, arakeneye soutien psychologique peut-être, ubigenza gute, pourquoi est-ce que ari catastrophe, etc. C'est ça. Ngaca namubwira n'ingene hari aho usanga bagize ubwoba ko ino kubera vyoroshe aussi bava sindagera nari nshaka kuvyara dans 2 ans nabirya est-ce que urabizi ko uzovyara dans 2 ans n'ivyamana ayo ma possibilité yose donc si ukumubwira ngo bigire canke reka niyegamika nanje les lois. Ok. Urumva ni ivyo donc c'est pas mon opinion quoi. Ndamwumviriza nkamusutena mu vyo kavuga canke nkamubwira ati none ugize uku naho c'est quoi les conséquences, ugize l'opposé ivyo kuri imvira donc ni conseil. Urumva ikiganiro gifite amaparametre menshi kandi on peut pas maîtriser nta na rimwe tugiye tugira la prétention ko tu maîtrises le sujet. Sonia n'umuganga amakonseye agira amakonseye yifatiye aussi ku mategeko y'amategeko abigenza iby'amategeko rero nibyo tutaragera ko mu Burundi byuko hoboneka itegeko rirekuriye umuvyeyi umukobwa cyangwa umugore atifuza kugumana iyo nda yuko yoyikoroza aciye mu buryo bwiza adafasha ama risque et pour elle et surtout pour elle kuko n'ubundi biragika inda zama zakorowe kandi ni kuva kera cyane kandi amategeko kenshi ava muri débat ouverture kasa les tabous kandi kubivuga ça ne veut pas dire ko umuntu abisutena. C'est ça, on n'est pas en train de tout turamfaja mugabo kukumva yuko bishika yuko abantu bagenda mu ahantu atari kwa muganga gukuramwo izo nda akaca yitanwa n'ubuzima cyangwa akemera hariyo n'abemera bakamuvyara mugabo ukazumva ngo bamutaye donc naho nyene ni ibintu biri dramatique ugenda iyo ukayigumana ukazoyivyara mugabo ukabona ko malgré izo 9 mois uwo mwana ntawushaka kandi ntawuzoshobora kurera ugashwazisa amashwari dramatique ako rero bagenda bija ngaha ifo kubandanya tuganira aha ntitwahejeje ahubwo ni nango tuganira kandi namwe mbona mwaratanze abantu baratanze ivyiyumviro cane rwose barakoze kunganira amahina mvuge nti kandi hageze ico kibazo ifo gushira au centre la femme apana gushira au centre uwo mwana ataravuka kuko n'ubuzima la vie la santé y'uwo mugore d'abord hama deba ifatire kuri ivyo hama kugira deba so kuvuga ko ari kubitanga uruhusha iyo ngorane irahari reka tuyivuge peut-être un jour ayo mategeko azova muri deba na activisme n'abagore bafata ingingo abagore bafata ingingo abagore b'i Burundi non plus ntituri mu nzego zifata ingingo turashobora turafise ivyiyumviro turabitanga turabipartaja mugabo ntituri mu nzego kweri navyo rero kuvyiyumvira ego urakoze cane kandi sha Marina nawe hama mushireko amakomantere bandanye mu participe mu masondage c'est vraiment impressionnant ingene participer muri sondage watanze Sonia merci beaucoup. Ego merci nawe murakoze cyane ko mwadufashije kandi twagarutse kubera mwaduterera intererano twafashe agakonje kanini ni mu maturigwara turi kumwe